ndakuramukije amahoro y'Imana. John nitwa Olivier Irakoze. Aho uri ni kuri Shalom TV. Ibaze rero ko twahagurutse tukagenda ahantu bita ku Mutakura. Twagiye kuraba urugo rw'abakozi b'Imana bafise intahe idasanzwe ingene Imana yabagiriye neza ikabaha umunezero. Rero bifuje kuyisangiza abakunzi ba Shalom TV. Ibi vyose ni kubwawe, no kugira ngo izi ntahe zigukomeze, izi ntahe zigutera ivyizigiro, izi ntahe zigusange. Sinzi ivyo urimwo, sinzi ivyo kuracamwo, sinzi ibihe urimwo bidasanzwe, ariko ukaba uriko uca mu bihe bitoroshe. Nagomba kubwira ngo humura, uko Imana yari iri kera none musi ni kwiri, kandi iracatanga umunezero, iracatanga amahoro, iracahindura ibihe, iracahindura ubuzima bw'abantu. Rero ugumane natwe iyi ntahe uyikurikirane. Nizera ko atari intahe ndende, uyikurikirane kandi uyiheze. Ukaba utaragira sabone canke subscribe, bikore ntaco bigutwaye. Fyondaho umunsi, hanyuma kandi ufyonde no kuri j'aime. Sivyo? Reka tujane kandi ikiganiro ukirangize. Merci beaucoup. Rero reka tubahe kaze batwidondore, hanyuma twumvirize intahe yabo. Imana ishimwe cane. Ku mazina yacu nitwa Niyomwungere Dieudonné. Imana ishimwe. Je nitwa Kazezo Esperance. Ego. Twebwe ubukwe bwacu twabukoze mu mwaka wa 2021 tariki 14 z'ukwezi k'umunani. Twari tukigira mariage, twari twiteze ko dutera turonka ikibondo, ariko ko twari tuvyiteze siko vyagenze. Mugabo ico abana tuzovyara twaragerageza tukabavugana. Je ndavuga ko miburiburi dukeneye abana batatu. Hama nawe umufasha wanje arashobora kumbaza ati kubera ukeneye batatu ni kubera iki? Je numva muri jewe nkeneye batatu. Mugabo naho twari tuvyiteze, uko twari tuvyiteze siko vyagenze. Vyarahindutse, turamara umwaka n'inusu ataninda ikoroka madama arigera abona. Mugabo tukiri muri urwo rugendo, madama yakorera ku kazi, hari abantu bamubaza ati none iki gihe cose kimaze mutararonka uruvyaro, nta kuntu mwoja kwa muganga mukarabisha ko muri mwebwe hoba harimwo ufise ikibazo? Ndibuka ko yaza akabimbwira, bwamuko kubimbwira je nkamubwira nti jewe nawe we turakomeye, nta kwa muganga tuzoja. Je nditeze ko Imana izoduha uruvyaro. Nibaza ntiriwe ndaja mu majambo maremare, nawe nomuha akanya kagira ico ashikirije. Bivuze twakoze urubanza mu k'umunani tariki 14 muri 2021. Hama nyene urwo rugendo je ncubaka nyene nta kibazo c'umwana nari numva afise. Nari nzi nyene ngize mariage ko zogenda neza direct. Nukuri nzoshashikana nyene ndonka umwana. Gusa muri uko kurindira je nari numva hari amahoro mu mutima wanje, kuko nari numva nti Imana ko yampaye umutware n'umwana izomumpa, kuko nari ndayizeye gose ko ari Imana ikorera ku gihe, nta muhari imbere yayo, kuko nukuri nari ndayizeye ko izomumpa. Gusa abantu hirya no hino nkuko yabivuze, abagenzi abagusanga ku kazi bakuzi, umenga baragufitiye impuhwe canke sinzi ico impamvu abariko arabikubarira uko, kumva umenga bakambara ati umwaka wose, deje umwaka wose ufise uri ku mugabo muri kumwe, hariho ikibazo. Ego, hariho ikibazo, timuraraba muje kwa muganga. Muga sinabiha umwanya, muga kubera nyene narashika nkabimubwira, cyangwa ati tekana nta kibazo dufise. Hama mugabo no mu muryango ntihabura nyene bakambaza bimeze gute. Hari n'ababimbarira umenga
basi umenga baranshavuriye, umenga jewe hariho uruhara noba ndiko umenga nyene bari banyiteze ko umwana mugabo ntahari, kamenga baranshavuriye, hari n'ababimbwira umenga nyene barankarira. Ndabizi mu muryango wa hafi, abantu nyene baba bari hafi yawe cane, ariko jewe nakomeza kwizera. Vyarashitse aho nyene muri abo muryango wa hafi bavuga ngo barya nyene nambara sinovuga ngo aba berser boba hafi kandi atari kunyanka, umenga kikababera ikintu nyene menga musozi, menga nari kuba mfise umwana ariko ntahari, hama nyene ukamenga nyene je nanje umenga ndi victime. Hama umunsi umwe numva umuntu aranshavuriye, ngo none ngo bimeze gute ngo ata mwana ari ngaha dukinisha, niho ninjira mu cumba sinashavuye, ubwana ninjiye mu cumba ndabwira Imana nuko ndibuka ko nafuka, ndabwira Imana umwana sije ndamutanga ni wewe rero ko ariko aramumbwira, aha ni wewe ariko arakubwira nta bicu ukora mu mwana rero camba huko gusa ntihaburamwo akantu ko kumva nanje uwo mutwaro uje kubera numva amajwi hirya no hino. Rero maze kugira uwo mutwaro umva ko umwaka wari warenze, niho ngira haciye nk'ukwezi kumwe niho naciye nsama. Rero urumva twebwe umwaka uheze nk'umwana w'umuntu urashobora kugira nk'akantu k'ubwoba kuko birabaho, nga kubera twari twizeye Imana turavuga tuti twebwe si twe turema, Imana niyirema. Twari twizeye mu mitima yacu tuvuga tuti turazi ko igihe gikwiye Imana izoduha ikibondo. Rero nkuko yagerageje kubivuga tukiri muri iyo parcours nyene yo kurindira, ndavyibuka mu kwezi kwa mbere kuriko kuraja hagati niho twafashe igihe co gusenga. Nduke ko ico gihe jewe nari mu masengesho y'imisi 21 yo kwisonzesha. Muri ico gihe nyene Imana itugirira neza, madamu aca arasama. Amaze gusama hama irevure vyaraturyoheye nk'umuryango, kandi n'abandi bose bari babibonye bari badufitiye uwo mutwaro, vyarabaryoheye. Ngabo naho twari turindiye igihe kitari gito, hama madamu amaze gusama iyo inda igeze ku mezi hasigaye nk'indwi zibiri kugira ngo umwana avuke. Hama umwana acagira ikibazo mu nda, hama amaze kugira ikibazo mu nda twaragiye kwa muganga, hama muganga arakomeza kutubwira ko umwana afise ikibazo mu nda, mbwa naho nyene twarakomeza twizeye. Rero uwo muganga yamubwiye ko umwana afise ikibazo mu nda, mu nyuma niho yamuprogramme, aramushira kuri programme ko azomugira cesarienne. Umunsi rero tugenda twagiye mu masaha yo mwijoro, hama dushitse kuri hôpital militaire niho twagiye. Hama madamu barasura baramujana muri ecography, bagiye kuraba umwana ukuntu ameze, baca basanga umwana yamaze kumufiramwo mu nda. Hama muganga amaze kutubwira iyo nkuru yaratubwiye ati none muvyumva gute? Je ndibuka ko namubwiye nti je n'ukuri n'amahoro menshi. Hama naragerageje kuraba madamu wanje nawe ukuntu amerewe, sanga n'ukuri yifashe neza, ntivyamuhungabanishije cane. Hama ndibuka nsohotse naho nakibwiye umuvyeyi wanje mama, ndamubwira nti umwana ntiyashoboye kubaho. Hama mama yamubwiye ngo ijambo yambwiye ndagyibuka, yambwiye ngo Imana izobaha uwundi. Hama ndasohoka ndaho hantu muri uwo mubabaro umeze gutyo, hariho bofre uvukana madamu wanje yari asanzwe akijijwe, aransohokana hanze aransengera. Hama agiheza kunsengera ndi muri uwo mubabaro, ariko numva
mpwemu yera aransanze aho hantu arambwira ati ntubabare. Ndamubwira nti mpwemu yera ko iki ntababara? Arambwira ati shima. Ndabwira nti shime kandi nabuze. Hama mpwemu yera arambwira ati yego shima. Ndabwira nti nshime mu buryo bumeze gute? Haba arambwira ati ririmba. Ndamaze ndirimbe gute? Ndibuka yarampaye indirimbo yampaye ni indirimbo yaririmbwe n'umukozi w'Imana Apollinaire ivuga ngo nama ntangara kuko iyo nkubonye sanga urengeye uko bakumbwiye, kuko ivyo ukora vyose ubikora neza mu rukundo. Hama numva ndaremye, hama na madamu ararema. Hama ndavyibuka tumaze kuva kwa muganga, ndibuka ko madamu muri chambre yari arimwe ari kumwe n'abandi barose abana, yarumva banezererewe, naho twavyashitse tugahura n'ico kibazo, nukuri yarumva umunezero. Hama ndavyibuka dushitse muhira, madamu arafukama imbere y'igitanda arashima Imana, arabwira Imana ati Imana ndagushima ko wihereyeko nandi uzompa. Rero umva ko muri urwo rugendo bitatworoheye, sinzi ko nawe madamu hari ikintu yobivuga ko nawe. Jewe nukuri umva naniteze umwana kandi numva ndamukunze cyane. Rero jewe bambwiye ko umwana byarangiye amaze kungira ecography. Antuka mbere umuganga yarabuze ngene yifata wewe. Ari umuganga yari docteur dusanzwe tuzinanye cyane, kandi vraiment w'umukozi w'Imana, banasengera hamwe, birankange navyifatamwo, nja numva arangumbire. Hama nyene ngo mpore nanje vraiment sinokubwira, numva mu mutima wanje sinzi ubwo bushobozi bw'Imana bwaje muri jewe, naje ntashobora gusupport. Je sinigeze ndira kandi sinumva mu mutima wanje ntababaye kandi tavuga ngo nuko ntari nezerewe kuronka ikibondo. Hama je novuga nama no kubabwira n'inyuma yaho abantu baza kundaba bomenga ntibonshikira, umenga barabura uko bifata, nanje nyene nkumva muri jewe nkumva n'inyifato sinzi Imana mpwemu yaje nyene aramfata, naje narimva nkomeza uko sinavyumva, numva nyene Imana iramfasha. Ndaja ngaho ndarindira kugira ngo nyene banyakire, numva amahoro yose, numva ntekanye ntatuma, kuko je navuga nti Imana ni wowe wabishimye ko bigenda uko kandi ni wowe utanga. Urumva numva ubwo bushobozi naje no kuri sinzi iyo nabyo bwavuye. Yego sino kwishira ngo sinababaye gose, ariko sinzi ubwo bushobozi iyo bwazananye. Numva nyene Imana irampaye ahantu ndi calme nyene, kandi y'ubwiza y'amahoro ntazi na jewe ngina vyashikiye gushika n'isaha. Yego nuko vyagenze, baranyakira, ntivyari vyoroshe. Urumva ahantu nyene gutera umuntu atakifasha, mugabo aho nyene Imana iransanga, biragenda neza, je ndabarutse neza kandi umwana atarakomeye. Gusa habaye kubabara cane bariko baranshona kubera muravyumva namwe. Ego abantu benshi barabitahuye kubera nyene ntiyafasha batabuye cane. Niho nagiriye ikibazo, ndavuga Mana, naranasezeranye Imana ico gihe, ndabwira Imana nahora ndagukorera, je vraiment niwankura aha hantu nkabona ndashije kugendagenda ndatambuka, nzokwama navuze nzogukorera nkuko nahora ndabikora. Uko nyene niko natuye canda Imana kirabikora, impuza n'umuntu anyakira, nukuri Imana yatoranije. Numva ndamugiriye impuhwe, nvuga wihangane ko nta kibazo. Yararushe, yari umumama vraiment ntazokwibagira, yararushe
hama nyene ndazi ko yambwiye ngo je nzokurondera inomero ndayisigaranye, ndibuka ko yibutse kundondera haheze umwaka naho nyene urumva ko ico gihe cabaye igihe co gusama kandi haciye haca nk'umwaka wose kugira nsame uwo mwana. Urakoze cane mfaso, none nta bimenyetso uyibona ko kumbure bikakwibutsa ko wabuze hanyuma bikagutera umubabaro? Jewe ndiko ndibona ko amaberebere narumva nyene nkumva ndababaye nyene akantu nyene muga katari ko k'indani vraiment k'indani gusa ndibuka harabaye ngira nka rimwe canke kabiri ndyamye nyene ndi mu cumba jenyene, sinibuka ko yari ku kazi, sinibuka ko yari yamaze gutangura, niho nyene haza akantu nyene nkaca nibuka yona nifise umwana tuba turyamanye mva nyene karaje nyene muri jewe mugabo ntivyaciye igihe kinini, muga ndavyibuka ko haciye nk'imisi nk'ibiri numva nyene biraje muri jewe ndahantu nibona umenga nyene yona ariko ndose umwana turyamanye muga ntivyabaye nticabaye igihe kinini nk'imisi nk'ibiri ndavyibuka cane. Ego nuko murakoze cane. Mbega inyuma y'ibihe bibi nk'ivyo ubuzima bwabandanije gutega mushingano? Na muri ico gihe ubuzima bwarabandanije bumeze neza kubera n'ubundi bwa mbere twari twarizeye Imana, none twaca dukomeza kwizera Imana, hoho rero icadutera ivyizigiro hoho biratandukanye n'ubwa mbere, kuko ubwa mbere hoho twisunze ku vyo abantu batubwira ko muri twebwe hoba harimwo ufise ikibazo, ho twace tubona ko ata n'umwe muri twebwe afise ikibazo. Bwa naho nyene twarafashe urugendo rungana n'umwaka wose, hama ndibuka muri ico gihe nyene c'urugendo rw'umwaka wose hari ahantu nigeze kuja n'abandi dusanga igikorwa c'Imana, hama Imana irandongora irampa ijambo riri mw'Itanguriro 21 umutwe w'amajambo uvuga ngo ukuvuka kwa Isaka. Hama haravuga ngo Imana ngo iha umwana Aburahamu na Sara nkuko yari yababwiye kandi mu gihe nyene yari yarashinze. Rero hariho verse imwe muri ico gice ca 21 ya gatandatu yavuga ngo Sara aravuga ngo Imana irantwengeje, kandi abazovyumva bizobatwenza nkanje. Hama giye ku murongo w'indwi no havuga ngo harogize ikintu yibwira ngo Sara na Aburahamu boronka umwana, ariko Imana ibahaye umwana mu butama no mu butamakazi bwabo. Hama rero numva iryo jambo ndaryizera riracika rema mu buzima bwanje. Hama muri abo bantu twari turi kumwe ndababwira, hari mu kwezi kw'icenda, ndababwira nti ku kwezi kw'icenda n'ukwezi kw'intahe, ni kandi mu bazoshinga intahe nanje ndazi ko ndimo. Hama ndafise n'abandi ndongoye mu gikorwa c'Imana, nabo nyene nababwiye nti ku kwezi nako nyene n'ukw'intahe. Hama mu kwezi nyene kw'intahe, turi muri uko kwezi kw'intahe nyene madama aca arasubira arasama. Hama asamye nukuri turanezerwa cane. Ndibuka ko hariho umwana w'umukobwa tureze mu nzu iwacu yaradufitiye umutwaro, aradufatira jene seki ya 3 jours, agenda abwira Imana uwo mutwaro wacu. Hama Imana iramwishura, imaze kumwishura ararondera umuntu yobisiguza ko, ndibuka ko ro yabisiguje ko. Hama umuntu aramubwira ngo wapi, ngo barya vyo kuronka umwana mufute. Hama mu nyuma uyu siho yarari, madamu siho yaragwaje beresere wiwe. Hama aranyegera arambwira ati jewe byagenze gutya, ariko ndabasengera. Hama Imana impira ijambo,
hama ico gihe ntiyari bwamenye ko madamu yanasamye, yari yamaze gusama. Hama arambwira ati ndabibwira ntaka, arambwira ati barya wapi? Ndamubwira nti rero igihe cose Imana ikubwiye ikintu ntuzusubire gukekeranya, uze wizere. Rero ivyo Imana yaguhishuriye nivyo. Madamu yarasamye, muri ico gihe n'ukuri yaranezerewe cane, arishima, natwe vraiment biraturyohera. Hama madamu araja muri urwo rugendo rwo gutwara iyo nda y'uwo mwana agira kabiri. Hama naho nyene kwa muganga bari bamuhaye porogaramu yuko azokwibaruka le 28 z'ukwa gatanu canke itariki 8 z'ukwa gatandatu. Ngaho Imana iciraduhindurira. Hama madamu afatwa n'ibise itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu. Hama muri ico gihe kandi ikimenyetso twabonye casa n'ikimenyetso twabonye kuri uwo mwana wa mbere twabuze. Ndibuka ko muganga yamukurikiranye sore twagiyeko, twaje tugenda kwa muganga hatwegereye hafi kuri Hope. Hama dushitseho barapima madamu, basanga umwana afise ibiro bike. Hama baravuga ngo uyu mwana naho aramuka avutse aza kuja muri kuveze. Ndibuka ko nagiye ahantu nkabwira nti Mana ndakwinginze umwana wanje ntaje muri kuveze. Ha muri ico gihe nari mfise umugenzi twari dukunda nyene gutebura, size akari nyene ndamuruke kagakuru nyene yuko gutebura. Mu maca ndabwira ko turi kwa muganga plutôt. Hama ari kumwe n'uwundi mudamu umwe. Hama mudamu arambwira ati suri usengere wa mupare wawe ntasuye kubura umwana. Hama rero uwo kubera twagendana kenshi benshi abantu bari baza ko ndi pare wiwe, muga ntivyari ivyo. Hama ashabwira ati urya si pare wanje, ni umugenzi wanje, ati rero urya musengere ntasuye kubura umwana. Hama ndibuka ko bazananye. Hama umumama araza arafata ku nda madamu aramusengera, aravuga amajambo ati Mana ndagusavye urungike abamarayika b'imbaraga pana abamarayika b'intege nke. Hama hejeje kumusengera madamu arinjira. Hama mu mwanya muto tuza twumva umwana aravutse. Hama igitangaza cabaye kumubava ko aza kumushira muri kuveze ntivyabaye bikiba. Twaciye bambwira ati rero umwana ameze neza, ati kimwe gusa muze mwirinda abantu baza kumuraba cane. Hama yavukanye ibiro bike kabisa, hamwe nyene n'abantu bamuravye. Ndibuka ko mama wanje ati nikuri uravyaye muga turavye akantu kweri sinzi kweri. Mugico nshimira Imana nuko umwana uko yatera nyene amezi atera yigirwa imbere niko yatera nawe yevuriwa n'ibiro kandi ameze neza. Keza uno munsi rero turashima Imana. Uno munsi rero nukuri n'igitangaza. Umukozi w'Imana canke umumenyeshamakuru yatugendeye umwana wacu akwije umwaka. Nukuri madamu wavyakiriye gute umunsi umenya ko wibungenze Imana asubire kuguhezagira? Umunsi ndabimenya ukuri naranezerewe ariko nje natanguye kubimenya umva ko nyene ubona umudamu ubonye hariho ubuhinga ntinda kuja kwa muganga turavyipimira hama nyene umuntu akabibona. Rero je naranezerewe kandi jewe muri make natanguye ndababwira ko je ndi umuntu vraiment nizera Imana. Ndizera Imana. Ndabona nubwo umenga biba vyatevye n'ubundi n'ahambere sinabona ko vyatevye. Nababwiye ko sero n'abantu ubundi Imana vraiment simbona kwirateba. N'ubwa mbere sinabona kwirateba. Gusa natahuye ko Imana ibundi ikorera ku mwanya. Nta masantima kandi ikoranye nibona ko hageze. Je gusa naranezerewe cane kandi n'umutware wanje yaranezerewe. Hama kandi nari nize kutaraba abantu ivyo bavuga. Ahubwo natahuye cane naho umuntu aba ariko arasiwe. Natahuye ko ahubwo satani arashobora kumucako kugira wewe ugire agahinda, ubabare, utivyizigiro, ushavure, ugende utagira muri ivyizigiro vyaraheze.
ari satani aguteje abantu ubundi aca ku muntu kanaka ntazi uwigendera aca ku muntu kandi wo hafi yawe urya nyene muganira urya nyene agushikira kandi ntaba kwanka burya oya kenshi ntibaba kwanka muga hariho ukuntu nyene abacako kugira wewe utivyizigiro ushaka niyo mana uyihebe kuko umaze guheba Imana ukagira ukwizera guke ugatakaza ukwizera ibintu byawe bihagiye bipfu aba ari wowe bipfunze mugabo amaze kubaho wishimiye Imana je ndibuka ko nubwo byagenda uko ahubwo naca nongereza nkasenga Imana urumva ivyo ariko ni wewe reka babwira naca mbwira Imana ni wewe babwira si jewe rero vyampaye ahubwo kwizera gose je nukuri sinkubwiye ngo ikibazo ntikiraza nkumva ndababaye mugako kababoro kenshi hagiye mpamwe yarangarukana habo nkaca inyigisha ngena nkwiye kuhongereza gusenga vyampaye kongera guza gusenga ubu noneho vyampaye kwizera gose Imana bati naho hoba ikigeragezo kanaka nta muntu nzotako ishavu nta muntu nzoraba ahubwo nzokomeza kwizera kuko ndazi ko ari Imana ibikora ubundi nukuri Imana irakora kandi ku mwanya wayo mugo udahagaze ngo Imana ikwigisha iti ibi bintu satani arabicako kugira ngo wihebure utakaze ivyizigiro ugumugirira ishavu Imana uyidogera maze kwidoga naho ahubwo nta bipasa nawe ucusubira inyuma burya Imana rero ntahura ko ikora hageze mugabo nk'umwana wayo uko bimeze kose aho nuca hose nkomeza kuyizera nuko ahubwo jewe uwo musi nibaruka bebe umwana akomeye nukuri baragasize ngo hari ukuntu bagashira aha ku mutima hakunda basingira ngo sinoshobora kubasigurira umunezero nari mfise sinoshobora kubusigura vraiment kuko umunezero mwinshi utoshobora gusigurira umuntu ngo avyumve n'ibigumbagumba nagize ibigumbagumba hama n'umunezero numva ndashimye Imana nyene mu majambo nongera numva n'ibigumbagumba namosoza araza kubera nabuze ibyo mbwira Imana gusa narashimye mu majambo ndashimye Imana cane nukuri numva umunezero utagira uko ungana nkuko yabivuze madamu nukuri umunezero nagize nukuri nta rugezo nkawo upimako kandi numvise afise umunezero n'igihe cyose naba ndi ku kazi kubera uwo munezero naba mfise nimva nti sije mbona ndatashe usuye kubona ka kabebe numva afise uwo munezero kabisa kwari kugira ngo dushobore gutera intege abandi nabo bari muri ivyo bihe natwe twaciyemo kandi nje mfatiraho kano kanya ndababwira nti nukuri ubundi nawe yoba ariko araca muri ivyo bihe natwe twaciyemo nukuri ukomeze kwizera kandi Imana yishura ku gihe nukuri uzoronka ndakubwire uzoronka numva ndaguteye intege ndakunda gutanga akarorero ntiburya mu buzima ducamo twibigeragezo bibazo n'amashure tuba turiko turacamwo rero ako karorero nkunda gutanga turiko turaba nk'umunyeshuri canke barya bigisha ko umwigisha wese yigisha ikuru ihwanye n'ikuru yakurikiranye rero natwe Imana yaremeye ko duca muri urwo rugendo rwitwa ishure ryo guteba kuronka ikibondo kugira ngo natwe ze dushobore kwigisha abo nabo bariko baraca muri ivyo bihe twe twaciyemo kugira ngo nabi bakomeze bihangane kandi batere n'intege kandi batere n'ivyizigiro yuko nabazoronka Imana ibahezagire nibaza ko ni umugambi wayo ni umugambi w'Imana kuko Imana idufitiye umugambi mwiza kandi umwe wese mucisha aho ishatse sero n'urugezo
aba ariko Imana nibona ati umuntu ndamucishe ngaha ndamunyarukirize ndamumaze imyaka 2 nirenga kuko hari n'abaronka imyaka 5 muri aha tugiye dushike ku mwaka 5 twubatse bakaba batararonka ikibondo bagapasa imyaka 5 igahera hama bakaronka ikibondo. Urumva umwe wese hari impamvu Imana ibigucishemo kandi Imana nsuvuga ngo ibikwanka nk'abantu bizeye Imana bakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwabo iducisha ahatandukanye kandi kubera idukunze kubera hariyo iki tubona ko intahi tubona ko hariho kuruware yadushingiye kuko natwe inyuma yacu hariho abandi tuzoshingira intahe ndetse tumaze no gushingira intahe yuko ivyo bihe twabiciyemo. Rero Imana yacu iradukunda naho n'abamaze kurenza ico gihe irabakunda kandi bazoronka umwana. Yego kuko nukuri Imana yacu namba yasezeranye ko umuntu izomuha 1 2 3 Imana nukuri ntisezerana ngo rike gushitsa ni batanga kandi nta wundi muntu ashobora kubikora. Uwo mupfasoni nibaza namba yizera Imana ari umuntu ari yagira ubuntu akizera Imana yokomeza kuba ku mapfa agasenga Imana akihangana. Ushobora nkuko mwari mubivuze ushobora kuba uri ngaho mu rugo ufise agahinda bagukekeza gusa je nagira ubuntu uwo twubakanye nta kibazo twigeze tugiranira cyo guterana amajambo ngo biva kuri wewe canke biva kuri wewe oya kuko twari tuzi ubutanga uwariwe. Nakomeze yihangana asenga Imana nubwo bitoroshe kubera uwo mwubakanye amaze kugutera iryo amajambo nkayo nawe nivyo bayatakaje kwizera namba iyo bakijijo ariko uwo muntu akiraho nyene muri urwo rugo akomeze kwihangana akomeze kuba ku mavi Imana kweri atidogera Imana kandi atidogera Imana ashima Imana ivyo yamuhaye ashima Imana ko yamuhaye urwo rugo hama aca asenga abwira Imana ko n'Imana umwana ari mutanga akomeze kwizera ntapfe ku mavi kuko Imana irishura kandi Imana ntishobora kwirengagiza amarira y'umuntu no Imana yamugisha. Je nk'ubutumwa numva nobaha noshaka nobabwira nti uruvyaro burya si umuntu arutanga ni Imana itanga kandi igihe cose Imana itanga itangira ku gihe. Je muri ico gihe muri iyo processus yo kurindira ico gihe ndibuka hari ijambo ryanteye intege nabo nyene numva no ribatekerera yego nabo nyene rishobore kubatera intege. Ni ijambo riri muri Baheburayo 11 umurongo wa 11 hava nko kwizera niko kwatumye Sara ashobora gusama inda naho yari yaraciye. Mu yandi majambo ikintu no mutendege wo mu nomubwira nti twebwe ntiturongo nimba yaramenye Imana vy'ukuri twebwe abamenye Imana ntiturongorwa n'ivyo tubona twebwe turongorwa n'ivyo twizera kandi ashaka kumubwira n'ivyo wizera canke bambi ivyo ubona sivyo vyo ariko ivyo wizera n'ivyo vyo ijambo ry'Imana rivuga n'ukuri. Niba Imana yashoboye guha Aburahamu na Sara ikabaha umwana mu myaka umwe afise imyaka 99 unafise 90 nukuri nashaka ndakubwire wa mushinga ntari kuranyumva mugenza hanje nukuri komeza wizere ntucike intege kandi azi ko bitoroshe kuko natwe ntivyatworoheye ariko no muri ivyo bihe nyene ashaka kugira ngo humura Imana iracari ku ngoma kandi Imana ntigera itererana abasavyi bayo. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi nihavuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nane nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Rero ndashaka kubwira ngo komeza ushima Imana
bitaragenda uko. Rero ntusubire gusenga uvuga uti Mana nk'umwana, ahubwo usenga uvuga uti Mana ndagushima ko wampaye umwana. Usenga ushima ko Imana yamaze kuguha umwana kandi naho utaramubona. Rero je muri ico gihe ndibuka ko nanafata ku nda ya madamu ntatura amajambo y'ivyizigiro, nkavuga ko ngaha mu nda ya madamu ndahabona umwana, kandi mu biboneka ntawe nabona, mbwa naravyatura, kandi ivyo natura nkanavyizera nkumva ko ari ivy'ukuri. Rero nawe wa mushingana uri kuranyumva mugenzanje, n'ukuri komeza kwatura ivyizigiro, uwasezeranye no kwizerwa no kubikora azobikora. Imana ibahezagire cane. Amen.